dawa twese uri mu ijuru. Izina ryawe niryubaha mu buzima bwatwe bw'abana bawe. Ubwami bwawe nibuze bukorere mu buzima bwatwe bw'ibiremwa byawe. Kandi ibyo ushaka nibize bibe mu buzima bwacu. Nkuko biri mu ijuru niko dusabye ngo be muri twebwe turikiri ngaha kuri iyi si. Turagushimiye cyane kuri Imana yuzuye ubutungane kuri ubu ni muwe n'urukundo. Mukama, ibyo nibyo bitugejeje kuri uyu munsi wa kane. Mukama, ibyo nibyo bitugejeje kuri uyu munsi udasanzwe.
iri genekerezo rya 2023 kwezi kw'indwi umwaka wa 2026. Tugwaye icyubahiro kuko muri riza mu rya saa sita iki gicaniro cy'ubutabazi bwa ku buzima bwacu cya saa sita rikiri mwiza mu ryo hagati ya saa sita na saa 9 turahagabanira ingabirano shasha. None rose Mukama duciye bugufi kugira ngo wiweze ibyiza abana bakeneye bituronse. Turabizi neza ko turi banamagana, turabizi neza kwisi ari gitwugariza ikatubibamwe imibabaro ikatubibamwe agahinda, ariko twarasobanukiwe ko uguhungiye ko biko Zaburi 90 bivuga uguhungiye ko ntiyigera kehanirwa no mu kanwa gatoya, uguhungiye ko ntiyigera tunura no mu kanwa gatoya, uguhungiye ko ntiyigera teterwa ntiyigera maramara. Mukama turinde kubabara ubwoko bwawe, turaje imbere nk'abasamura bw'ubwiza bwawe binyuze mu maraso ya Yesu Kristo. Niyo mpamvu imbere yuko dusenga ngo dushikane umubavu mota neza, baje guhamagara amaraso ya Yesu Kristo ngo atwikire ubuzima bwacu, ahumanure ubuzima bwacu. Baje guhamagara amaraso ya Yesu Kristo ngo atyorore ikibanza ndi gusengeramo, atyorore ibibanza birimo abo turiko turasengana, atyorore ingingo zacu guhera ku mushatsi gushika kugwara gwino ryagahereretse. Maraso ya Yesu Kristo kazi kugira ngo ubwoko bw'Imana tuboke kazi, kugira ngo tugira agaciro kuri iki gicaniro cy'Uwiteka kazi, kugira ngo tugira agaciro mu buzima bwacu bwa buri munsi kazi. Urakaza neza maraso ya Yesu Kristo kugira ngo ubwiza bw'Imana bube ku buzima bwacu. Uyu mwanya ndawakiriye ngo utubere umwanya w'umugisha, uyu mwanya ndawakiriye ngo utubere umwanya w'amahoro, ibyiza n'ibyishimo. Ngo uyu mwanya wo gusengera abagwaye kugira ngo bakire, ngo uyu mwanya wo gusengera abarozi ngo babure inkomezi, ngo uyu mwanya wo gusengera amahoro kandi akaza, ngo uyu mwanya wo gusengera imigisha kandi ikaza, ngo uyu mwanya wo gusengera ubwiza n'ubwizigirwa bikaza. Umwanditsi wa Bibiliya mwene Sirake mu kigabane cya 35 umurongo wa 16 yavuze ngo ukorera Umukama ngo amushimishe, na Imana ikora ibishoboka byose kugira ngo ashobore gushima, ngo kandi igisabisho ciwe kirashika mu bicu. Mukama turazi ko igisabisho cy'uwicisha bugufi kirengana ibicu. Mukama turazi ko udafise ubwibone ntashobora guhagarika gusenga igisabisho ciwe kidashitse iyo cyari kigiye. Biravuga ngo ahoza ko gushika rudasumbwa amurasaneko, biravuga ngo ahoza ko amasengesho gushika rudasumbwa atunganiriza intungane zose ziriko ziramutakambira kandi aca urubanza rukwiriye. Mukama turabizi neza ko utarinda kwijijanya umutima wawe, turabizi neza ko utokwemera kwihanganira abagome bagome ku buzima bwacu, kandi ndiho kwijijanya imitima mu gusubiza amasengesho yacu. Turabizi neza kwimbura kigongwe zose Bibiliya iravuga ngo utegerezwa kuzivunagura ibiyunguyungu, biravuga ngo utegerezwa kwihora basi bintungane zawe, biravuga ngo uzoruhuka womo isinzi ry'abanyabwishime n'abanyabwibone, biravuga ngo uzovunagura imigambi y'abarozi n'amaboko yabo, biravuga ngo uzovunagura intahe y'abanyakarenganya, ngo kandi tuzokwigera uruhuka udahejeje guhemba umuntu wese akora ibikorwa by'abakurikije ubutungane bwawe. Biravuga ngo ntuzoceceka, ngo ntuzirengagiza kugerera abantu bose bakora ibikorwa byiza wabategetse ushingiye mu itegeko ryawe, ngo kandi uzokurikiza ingingo zawe. Mukama tunganiriza igihugu cyawe, Mukama ahangaza bariko baragusaba, harimwo abagabo abagore abakobwa n'abahungu,
harimwo abahiriwe n'abagowe, harimwo abakomeye n'abagwayi, harimwo abatware n'abatwagwa, harimwo abakozi n'abakoresha, harimwo abana n'ababyeyi, harimwo abarezi n'abaregwa. Mukamanezereza imitima twebwe ubwoko bwawe twasize byose tukaza gusengera muri rizamu ridasanzwe. Imbabazi zawe nitiziturasane ko mu izina rya Yesu Kristo. Raba bari mu gihe cy'amakuba, imbabazi zawe zigira akamaro mu buzima babayemo. Mwakujya kwiga icyo mu gihe cy'uruzuba, imbabazi zawe nizize ku buzima bwacu. Mwakujya kwiga icyo kigira akamaro mu gihe cy'uruzuba, imbabazi zawe nizize ku buzima bwacu. Ni mwene Sirake yabivuze ku murongo wa 24 mu kigone cya 35 ngo igicu kije mu gihe cy'uruzuba kigirira akamaro abantu benshi, ngo uko niko bariko Mukama usesekaza imbabazi zawe kuri twebwe turi mu bihe bigoye z'ubukozi. Raba ryiza twebwe abasabyi bawe, duha amahoro kandi uduha umugisha, duha amahoro kandi uduha umugisha, duha amahoro kandi uduha umugisha, duha umunezero wibagira ibicumuro byacu. Garagaza kuri Imana itunganye mu byikora, turinde abarozi n'abapfumu n'abakinzi n'abarozikazi. Mukama turitandukanije n'icyitwa umubabaro cyose. Mukama turahamagaye umunezero ukomoka muri wewe. Mukama turasa urupfu cyane cyane urupfu rwo gukenyuka. Mukama turasa urupfu cyane cyane urupfu rw'agashinyaguro. Mukama nutugendere tuwe turiko turagusenga, tugendere duha umugisha wawe, tugendere duha amahoro yawe, tugendere duha ubwiza bwawe, tugendere duha ubwizigirwa bwawe, tugendere Yesu, tugendere Yesu. Niwemere ko abana bacikana, niwemere ko umuroza higa umuhigo ngo uhigurwe, niwemere ko umuroza twenga, niwemere ko umugambi w'umuroza ushika, niwemere ko ubukene butwugariza, niwemere ko imima zasama ngo zitumire. Yesu mwongere mwiza, bwaba Yesu Kristo wowe uyereka abantu mu makuba. Yesu nuturasane ko nutugereko. Raba ubwoko bwawe utanga imihigo kuri iki gicaniro. Raba abana bawe batarabyara birira bakarirwa n'ababyeyi bawe. Raba abakobwa batarashingirwa kandi bakeneye gushingirwa. Yesu nubashingire mu izina ryawe. Raba abasore bawe Yesu, raba abagore bariko bararira kubera abagabo babataye, raba abagore bariko bararira kubera amadeni abakikije batagira gitabara. Bwaba Yesu Kristo umukunzi mwiza, raba bari mu gashinyaguro k'ubuzima, raba bari mu mibabaro y'ubuzima. Yesu ni wiweze, Yesu nugarukira ubuzima bwacu, Yesu nugaruka muri wa murimo wo gutabara. Ingo Yesu dutubukurura umukanda wavuye, ingo Yesu duhagarike ku musozi w'imizetu twuzuze mutima wa mweranda. Ingo Yesu bane natwe mu buzima tubayemo, ingo Yesu korane natwe mu buzima tubayemo, ingo Yesu hembura abashonje, ngwino wambika abagenda gusa, ngwino uvura abagwayi. Turaguhamagaye kuko uri mutananirwa. Byasibiye imihora yacu, byasibiye ubutunzi bwacu, byasibiye ibyishimo byacu, byasibiye umunezero wacu, byasibiye igikundiro cyacu, byasibiye ingabirano z'Imana ziri muri twebwe. Mu izina ryawe turabyiyambuye. Ntacyo ari igisokuru kibi turacyase, muhamagara wacu n'ubusa n'uw'abandi. Ntacyo ari igicaniro gikomoka ku idini turacyase. Turagomba kwitandukanya n'ibisokuru bibi, turagomba gucacura ibicaniro by'ubwoko bwose byacaniwe ku magara yacu. Kama Yesu ugabikandukaza ubuzima bwacu. Nuvuge, nutegeke. Naho dufise ubwoba bw'ubuzima, turahiriwe kuko tugufise. Mitima yacu inezereje no kuduga ku musozi. Turagomba gusengera ibihimba byacu bigoyagirika,
turi mu mwanya wo kwakira isezerano rishasha. Isezerano rya mbere n'uduhiga amagara meza papa, sindiko ndategeka ndiko ndasaba umubyeyi afite byose. Turagomba gusengera n'imishatsi kifunguka ngo reke kufunguka. Turagomba gusengera amatwi atumva ngo yumve. Turagomba gusengera amatwi adidima mwamashira n'amaraso ngo yumuke. Turagomba gusengera amaso ahumye ngo ahumuke. Turagomba gusengera akanwa kanuka ngo kareke kunuka. Turagomba gusengera akanwa kavuga bibi ngo gahindure kuko imbizi imwe nishaka kuva mu amazi mabi n'abeza. Turagomba gusengera umutwe udahera ngo uhere, umutwe wamumenetse. Turagomba gusengera ibiganza biri mu inyatsi ngo bigire umugwiza. Turagomba gusengera ibitsigo amahaha ugwagasha. Turagomba gusengera imitsi, dusengera amagufa. Mwe mwamagufa mumye mu izina rya Yesu Kristo subirana ubuzima. Mwe mwamagufa mumye mu izina rya Yesu Kristo subirana ubuzima. Kama Yesu ni wigarurira ubuzima bwacu. Yesu mwongere mu isi kiricanya cy'ubwatsi butotaye turimo. Tugiagize mwumugisha wawe. Twishuriza amadeni abaduheraniye n'ibigiranga n'abayafise. Dukure ku umujinya wa shetani, dukure ku imbaraga z'abarozi. Turagomba kudawa no gucibwa mu ibitegatega n'ibihago n'amaside byose basize muri twebwe. Turagomba kwanga no kwangiriza imyuka mibikorera muri twebwe. Mwabisigo muri twebwe sohoka, mwabisigo mukorera muri twebwe sohoka, mwabisigo mwafashije mu buzima bwacu sohoka. Wagisiga uteza umujinya, wagisiga uteza ugwiba, wagisiga guteza umubabaro, wagisiga uteza ubugumba hoci. Sohoka genda mu nyenga y'umuriro. Niwe wasigiwe ikibanza cy'ukupfiramwo, cy'ukubabariramo n'icyo kugorerwamo. Turashaka amaraso ya Kristo abohora. Imisonga itongera nihave, imisonga itongera nihave. Urugiru turiko niruhave, umushishi tumeze nabi nuhave, ikirungurira kihamba nikihave. Amaraso ya Kristo niyoze kandi ntatembeshe rwose. Mukama turabanyamasedera, turabahigwe kuko turagufise. Ngiye imitwaro y'abana bawe, miri mu telefone, indi ku mpapuro, indi ku envelope. Ariko icyo nkunda nuko bagufatiye ku cyo wavuze. Baravuze ngo ntituzongera kukuryaganya kimwe muri 10 kandi tuzokigoreka. Duheza kire kamano bahenzagereza ubukoze. Icyo dukoze mu ntoki ntidushaka kongera kukuryaganya, duheza gereza ubukoze. Nakwihebura tugifise nta nubwo batugifise. Yegome isi yuzuye ibiteye ubwoba bwinshi n'ibiduca intege. Umwijima utuma tutareba twebwe imbere iyo tuja. Nubwo bimeze bityo nzi neza jewe Imana yavuze ko, yavuze iby'urukiza, ivuga iby'ubutabazi, ivuga iby'ubutunzi, ivuga ibyo kuramba. Ibyo byose ni kwacu byakiye kuko ari na jambo Imana ivuga maze ngo riyere. Zogera kuja yavuze, zogera naho yambwiye, kuko Imana atari umuntu ngo ibeshe ibyo yavuze. Mana ibyo wavuze ni byiza, ni byinshi kandi byerana. Tubabarire muhanyi, wowe ugaba byose, witegereze amasengesho turiko turagira. Turi imbere yawe nk'abasamuragwa ubwiza bwawe. Uweze utera ubwoba amakungu yose,
ubangurire ukuboko kwawe ku bihugu byo mu mahanga biriko biraburagiza ubutunzi bwacu n'amasezerano yacu, beze bibone ububasha bwawe. Nk'uko uriko urarenarizwa muri twebwe papa, abo basi bacu n'ubashobore batuva iruhande. Abasi b'amahoro yacu nibagende, wongere ukora ibimenyetso, ukora ibindi bitangazo, ukiza abagwayi, bohora baboshe, uruhurira indusha, urihira imyenda bahiranye, wubakira amazu abagipanze, utwishuriza imyenda duheraniwe nyaguhora ku ngoma, utera iteka ibiganza bya twebwe ubwoko bwawe, biha umugisha n'umugwiza. Nuvyura uburake bwawe ishavu rikishuka, uraca womora abo bose bagwanya ubuzima bwacu. Uherengete abasi. Nzogera naho yambwiye kuko Imana atari umuntu ngo ibeshe, ibyo yavuze biraba, yategeka bigakomera, niyifise ijambo rya nyuma kuri twebwe. Urakoze inyogora ku ngoma, nta mpamvu zo kwijogota, nta mpamvu zo gutunura. Watwemereye kutunezereza tunezereze, watwemereye kuturinda turinde, watwemereye kutubohora tubohora. Umunsi wa kane tubera umunsi mwiza rwose, kugira ngo iyi minsi indwi dusigaje muri uku kwezi kw'indwi tuyironke mu mugisha uzobukoze. Twarakwemereye gutangura amasengesho y'inama, twarabikwemereye, 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 twarabikwemereye. Ntacyo tubuza kuyakora, kandi ntazimuka amakuru uriko urakora, uriko urabohora, uriko uratabara, uriko urarema bishasha, uriko uravura inguma, uriko urakiza ibihute, uriko urakiza ibihere, uriko urakwikiza ibisigo, uriko urahumanura ibihumanye, uriko urazura ibyaboze, uriko mukamurabisubiza ubuzima, uko Ezekiel 37 bivuga. Uriko urabohora, uriko uratabara, uriko utera iteka abari barateterewe, uriko urashingira abakobwa bawe n'abahungu, uriko urahozagaza amahoro mu mitima yacu. Twuzuze umutima wa mweranda, twuzuze ububasha bwiwe. Uzemana umutima wa mweranda, ubane natwe, ukorane natwe, ugendane natwe, wubake iki kintu gishasha mu buzima bwacu, mu Burundi bwacu, mu miryango yacu no mu mibereho yacu ya buri munsi. Amen. Ngutumenyeshe bikorwa bidukundisha umugama, ingeso mbi zituganza uzihera eze zose. Iwirukane shetani, tugabire amahoro, ingeri zituganza uzihera eze zose. Mutima muta
twakiriye Mana mutima mweranda kugira ngo ubuzima bwacu bugire impinduka, ubuzima bwacu bugire ituze, ubuzima bwacu bugire amahoro, kandi ubuzima bwacu bugire umugisha. Mu izina rya Yesu Kristo tubegwe no kuninaza Imana mu byo yaturaganiye, kandi tubegwe no gushitsa icyo Imana dushaka ko. Mu izina rya Yesu Kristo natuye umugisha w'Imana ku buzima bwacu, nkavuguruza icyitwa umuvumo cyose. Amen.